irya nzoga muriko muriyicisha mbengo ni Sapporo. Inkuru igize iminsi inyuragiranwa ku mbuga ngurukana bumenyi ni inkuru y'ikinyobwa Sapporo canke Sapporo nkuko umukuru w'igihugu akivuze. Biravana nawe ingene ucita. Iki kinyobwa rero umukuru w'igihugu yarinze akivuga ko mu bimenyesha makuru vyinshi bari bagize iminsi bavuga yuko kiriko kirihereza inkumbi. Bavuga bati ico kinyobwa abacihereje baca baba nk'abatagira ubwenge, baca bata ubwenge. Majambo bamwe bahora bibaza bati none koko iki kinyobwa nticoba kirimwo uburozi canke ibindi bintu bigirira nabi amagara y'abantu. Rero abarundi tuca twizera duti muri BBN baravyize nta ngorane, iki kinyobwa ni ciza kanatsinda kiri kw'isoko caremerewe imbere y'amategeko. Tucihereje rero nta ngorane gishobora kudutera kuko carizwe muri laboratoire. Iyo laboratoire yoyo data wanje, reka rero turabe neza na neza aho ibintu biriko birapfira, kuko biragaragara yuko iki kinyobwa kinyegeje ibintu vyinshi, aho umuntu yokwibaza utubazo dukurikira. Iyumvira abantu mwiyahura mubona mbe murazi yuko burya ushobora gusanga n'uburozi buriko buraza kugira ngo vya bindi vya 2040 ntitubirye. Mwe ntimurabona abagabo babaye tabane. Ereka burya n'uburozi kugira ntidushikire hahandi mu 2040 none twapfuye tuzohashika gute? Aha rero ikibazo umuntu aca yibaza nikikurikira. Mbega muri leta kubera iki bemeye uburozi bukaja mu banyagihugu babona? Ibintu mwo bisigura gute? Umwanya ico kinyobwa kimaze kiri kw'isoko ungana gute? Mbega ubwo burozi muri ca kigo BBN gikukira mu bushikiranganji bw'ubudandaji, ubwo burozi ubwo bunenge ikigo citwa ikigo kiraba ubuziranenge agenze gute kugira ngo ntibabubone? Umushikiranganji mu vyajejwe harimo ubudandaji ari imbere y'inama nshingamateka yaravuze ati ico kinyobwa kizoguma kw'isoko, ati turabe ukuntu coja mu marikere. Ariko bivuga azi yuko ari uburozi. Gira marikere kibandanye kinyobwa naho ari uburozi, mugabo kibandanye gitanga ikori. Rero bica bigonganira umuntu agaca buri ivyo ari vyo. Igihugu ati n'uburozi, umushikiranganje ati tugiye kugishira mu marikere. Turiko turiyahura. Hajya ujya muntu yazanye bijya ashobora kuba afise umugambi wo kuturoga. Umve biratanguye. Atujya muntu yazanye Sapporo ashobora kuba afise umugambi wo kuturoga. Mbega none ubu niho bagiye kuvyiyumvira? Nimwiyumvira ikintu kimwe namwe. Ico kinyobwa cakora ku mugaragaro kandi catanga ikori. Mbere no mu gihe inzoga za Brarudi zari zabuze nico bihereza conyene. Ico gihe ko batavuze yuko kirimwe uburozi. Kugira abagabo bose bahone muri iki gihugu none tuzokora gute turi bamagonya gihe tutagira inguvu? Aha turiko turiga ingingo dutegeza gufata. Ntidushaka kwemera yuko abene gihugu bapfa turorera. Iyo ngingo ahubwo bategerezwa kuba bayifashe kera kugira ngo uwo muntu ico kinyobwa ciwe ntikirinde kija no kw'isoko. Rero aha harashobora kuba harimo akantu kinyegejemo. Kandi je kuva naruka inzoga z'amawisiki zaja mu mahoteli akomeye mu bare bukomeye ntivyaja mu mihana. Je ncaruka niko vyari bimeze. None twemere abene gihugu bapfe turorera ukunyene. Biyahure turabavyeyi. Twumvikane mwese muravyeyi ngaha. Uburya woza ubona umwana avuze ati ngira fungure agafata agapiripiri kuzuye urushi ngo ngira shire mu vyo kurya. Niwa mutesha. None jewe ndi muvyeyi w'igihugu nemere mupfe mbona. Aha naho batabivuze nta ruganda na rumwe goshobora gukorera mu Burundi nkuko rutazwi n'abategetsi. Abategetsi bonyene
aribo babifisemwo inyungu. urumva umudandaza we yironkeye amahera yiwe aritahiye mbe abantu bahonye wewe azosubira kuronka abakiriya bahehe bapfuye reka nawe nyene ukutamenye ejo. Aca yibaza ati izi si za nyungu nyene zija mu bategetsi kubera iki uwo muntu wobona ariko aratanga uburozi hanyuma ngo bamufate. Isata BBN biravugwa yuko hariyo igiturire cinshi cane aho bobo babiharira bavuga yuko bakora akazi kabo neza. Le contrôle de la conformité des aliments aux normes, le contrôle rigoureux des unités de transformation alimentaire et d'autres activités relatives à la sécurité sanitaire des aliments. Baremeza yuko bagira kontrole ikomeye cyane kubihingurwa basha ngo bakabasitirigitega mana yanje kugira ngo bakingira amagara y'abantu. Rero umuntu aca yibaza ati aba bantu bavugwa ko barya igiturire ukuraha aba bo kwiyumvira ku magara y'abantu bava bagira bati iyo saporo nikore ku mugaragaro mwebwe fakudukwiriza abantu birabasha. Uke ka kantu kaba umukuru w'igihugu wenyene akaba ari we yivugira ati muri BBN turazi ibintu biberayo turazi amanyanga berayo. Biheze mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umutangakori, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagirije ikigo BBN gukoresha nkunzi mu gufata ibidandazwa bimwe ibindi bimeze co kimwe bakabireka. BBN irashaka kuvuga ngo ikintu cinjize injize vyujya gusubiza kuvuga ko ari bibi kandi bisa hariho tactique ngo ibintu bigume muri po ngo wese urubaza ucuruze nkurije gucuruza niho nzobere kura bisohoke. Murumva iyo tactique murumva iyo manyanga ne abo bagira ivyo boreka gute saporo ngo yihe inkumbi bobo bikuriyemwo ayabo. BBN ntiza kuzibira ibintu ntivyinjire obera akabona ati none ko nakawe twari twamure erega ivyo abo muri obera nabo bacabimbwira ko nakayinjije ibinyene mbene karite uwa mwankiye kubera iki kubera aba yasoroye neza n'umukuru w'igihugu ariko arabivuga yerekana amanyanga ateye ubwoba akoregwa muri BBN. Ariko ku rundi ruhande muri BBN nabo bakavuga bati ivyo ko ari mwebwe abategetsi mu vyivangamwo mukatubwira ngo koruku ijya societe y'igiruku bije bidandazwa bigiruku na kuriya mukaduta kwibiranduzi kandi abari mwe muba mwabikoze. Ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura kw'ibidandazwa bikwije ibisabwa n'amategeko BBN kiridogera abategetsi bamwe bamwe ko bacinjirira mu kazi ku nyungu zabo. Abategetsi bavuga bati BBN n'abayobe n'abantu baryigiturire ku rwego rwo hejuru. Abo muri BBN nabo bati mwanguha mwebwe abategetsi nimwe mudukoresha amakosa. Urongoye BBN Severin Sindayikengera yabimenyeshereje mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uwa mbere igenekezo rya 11 Kigarama. Hariho amayinguriro nka za Fruito twaje kugurura saa 3:30 z'ijoro ari abategetsi bariko baratubwira ngo iriya ngo Fruito niyo tunwa niyo tugirane genda mugurure. Amakosa turiko turagwanya baduhindukirizako ati aya makosa nibo baca bayaduhindukiririzako. Voilà. Ati iki kinyobwa kirimwe uburozi bice byumvikana yuko ari BBN itaravye neza yari igiturire ukuntu. Iyo umukuru w'igihugu akwagirije naho rumva kabisa kugira uvyiregure biragoye. Yarishuye kuri ivyo bagirijwe n'umukuru w'igihugu abishize muri rusangi yamenyesheje ko batokubahuka gukoresha nkunzi. Uko bavuga ubu ngo turagenda ku mipaka tukagira nkunzi tugahagarika ibidandazwa ngo abandi bisa bikagenda bikaja ku isoko ivyo gayemwe tobikora gute kandi ari byo tujejwe kugwanya. Rero hajya natwe twarahacafuriye ariko wanse kuvugwa yaheze mu nda ya nyina yuri kurakora ikintu ubona yuko kizova mu neza abantu bareke bavuge nta na kimwe. Reka rero wampaye inka twigarukire muri saporo Nyamatari support anga ari hagati y'abategetsi na BBN. Murumva yuko bigoye kudadanura ninde ari igiturire nabo muri BBN canke n'abategetsi bakoresha abo muri BBN. Bati umviriza iri hinguriro ryemerere rikore kumbure
kubera bafisemwo imitahe. Murumva yuko ari igipfungu. mbe murazi yuko burya ushobora gusanga n'uburozi buriko buraza kugira ngo vya bindi vya 2040 ntitubirye. Mwe ntimurabona abagabo babaye tabane. Ereka burya n'uburozi kugira ntidushikire hahandi. Urumva umudandaza we yironkeye amahera yiwe. Aritahiye. Mbe abantu bahonye wewe azosubira kuronka abakiriya bahehe bapfuye. Ereka naho nyene n'ukutamenye ejo. Birababaje. Murumva igiturire c'ubutegetsi iyo gishikana. Igiturire c'ubutegetsi ni kansera imara abene gihugu. Ubu rero wacu umengo bagize ikigongwe cinshi kandi abasemerera bari barasemereye bobo akanoti kaguma kaja kuri konte gusa. Kaja kuri konte. Nta kindi. Tuvuze duti tugwanye igiturire bagenzi. Igiturire gitungisha bake kikica benshi cyane. Murumva yuko abanyagihugu baherera ku buhombo kubera igiturire. Kubera ivyo rero ikinyobwa kimaze iminsi myinshi kiriko kirakora ejo ababura matari ngo turagihagaritse. Undi ngo turagihagaritse. Bene bati natwe iki kinyobwa turagihagaritse. Aha rero ubu akabazo norangirizako. None ico kinyobwa bagihagaritse kubera umukuru w'igihugu avuze canke kubera bagipimye muri laboratoire basanga ntigikwije ibisabwa. Aha turiko turiga ingingo dutegeza gufata. Ntidushaka kwemera yuko abene gihugu bapfa turorera. Nemere mupfe mbona. Nemere mupfe mbona. Sinshaka kuvyemera. Kandi aha ndavuze. Aravuze. Muri BBN bati Sapporo turayihagaritse. None bayihagaritse kubera ifise ubunenge kandi bari barayiretse iriko irakora. Imaze igihe ikora. Canke bayihagaritse kubera umukuru w'igihugu avuze. Ibibazo bene data ni bibazo. Murumva yuko ubuzima bw'abanyagihugu budahabwa agaciro, ubuzima bw'abanyagihugu bukinirwako cane. Iyi ngingo ifashwa abantu barasemereye, barasubira barasemerera bati yereka kuri kinyobwa ca Sapporo mu bantu, mu banyagihugu. Bati ico kinyobwa kirihaye inkumbi. Mana yanje. Leta barihorera kubera iki? Bariko baratoza amakori. Ubwo nubu nibaza yuko bashobora kuba bacanyemwo abanyamitahe kugira ngo bagihagarike. Sinibaza ko bagihagaritse kubera kigirira nabi amagara y'abantu. Yaba batinya ko amagara y'abantu amererwa nabi, iki kinyobwa ntikiba caririwe kiraja no kwisoko. Kurangiza abategetsi bomenya yuko amagara ari amazi aseseka ntibayore. Kunze bagakunda inyungu zabo gusa, murabona yuko bitera ingorane nyinshi mu gihugu. Rero ingorane ni nyinshi cyane. Abari bararanguye iki kinyobwa barabaretse kandi abantu baguma basemerera, barabareka baguma barangura aho gakiri mu mategeko. Baretse bwa burozi abantu baguma baburangura. None ubu ntibabateguje no kubateguza ngo babanze bekure canke babanze baheze stock. Baciye bapfungira ko za nzoga zikicuzuye ama stock ngo nimuzitware hariya muri rya societe. None bazitware yo baza baraziguze. Ubu abadandaza bariko biyuha iryosotsi. Ntimubona yuko ibi bintu biriko bikwega ingorane nyinshi abantu b'Imana? Kubera iki? Kubera umwina w'amahera w'abategetsi. Abategetsi barakwiye kuvavanura n'ingeso y'ukurya igiturire. Ibi biturire abategetsi barya nivyo biriko biravyonona vyose. Leta igombe ize idakwije ibisabwa n'amategeko, ife kubaha amahera yabo, bafe gukuramwa yabo, ibisigaye ntubabaze. Kugira ngo rero ibi bihinduke nuko hobaho urunganwe rw'abategetsi bitaho ubuzima bw'abantu kandi batarya ibiturire. Abategetsi barya ibiturire batuma igihugu gitembagara. Imana rero nibahezagire mwese, reka twibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.
umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.